iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye, gusa cane tukaza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane. Turaza kugaruka kuri dosiye ikomeye cyane ishobora no kuzamwa abategetsi batandukanye kubera ko nubundi rimwo umurwizatunga akomeye cyane azwi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bita Ndoricimpa Anicet. Ni dosiye tugiye kugaruka ko iri mu gisata c'ubutungane gusa icunzwe cyane n'abegwa n'ico gisata kubera ko Ndoricimpa Anicet ariko ararega umwe mu banyagihugu yitwa Chris Kaze. Uyu Chris Kaze ni umudandaza akomeye cyane w'ivyuma bitandukanye. Benshi mu badandariza mu gisagara ca Bujumbura baramuzi ko afise kenkayori ikomeye cyane yiwe iri muri quartier Asiatique Bujumbura hafi y'umusigiti w'abayisilamu. Mu gihe uyu murwizatunga bafitaniye ikibazo witwa Ndoricimpa Anicet turi kuvuga ngaha ari umurwizatunga mwe n'uruganda Imena Soma Usubire ruherereye mu ntara ya Kayanza. Ni umurwizatunga azwi kandi n'uruganda rwiwe rurazwi. Imbere yuko dosiye yose tuyidugane muri ano makuru, reka tubanze tubageze ko uko vyagenze mu ntango. Kwigenekerezo ya 12 Kigarama mu mwaka uheze w'2024 Chris Kaze niho yanyuruzwa. Kuri uwo munsi Chris yahamagawe kuri telefone n'umuavoka yitwa Pascal. Uyu akaba ari umwavoka w'umurwizatunga Ndoricimpa Anicet azwi ku izina rya Ndori. Mu kumuhamagara Pascal yasavye Chris ko yomusanga kuri hoteli Le Chandelier iri mu gisagara ca Bujumbura. Igihe c'isaha 8 n'igice z'umuhingamo Chris niho yashika kuri ya hoteli Le Chandelier aje kuraba umwe yamuhamagara. Muri ako kanya nyene haciye haza imodoka double cabine y'ibyo bitabonerana ifise imparati D 398 ubusa A. Muri iyo modoka haciye havamwo umupolisi yambaye umwambaro w'igipolisi n'abandi bagabo babiri bari bambaye civile, baca bashika bacakira Chris Kaze bamwuriza ya modoka bari bajemwo. Imodoka yaciye iva kuri iyo hoteli yiruka cyane yerekeza ibarabara rija kuri Messe des Officiers ahafi yahari icicaro gikuru c'iperereza ry'u Burundi. Amakuru twaronse rero akemeza ko ivyuma Chris Kaze adandaza yarasanzwe abikura mu gihugu c'Ubushinwa nk'uko tugiye kubigarukako. Chris Kaze kandi akaba yarasanzwe afitaniye ubucuti budasanzwe n'umurwizatunga Ndoricimpa Anicet benshi batazira Ndori. Ayo makuru dufise akabandanya avuga ko Chris Kaze ariwe yahora seruka mu gihugu c'Ubushinwa kuzana ivyuma bikoreshwa mu ruganda rwo mu rwizatunga Imena Soma Usubire, uruganda rwa Ndori. Ivyo vyuma rero yoba yahora bizana ku ideni ariko bikanika ku izina ryiwe aho mu Bushinwa. Guhera ku vyuma vyakoze ku ruganda Imena Soma Usubire vyazanwa na Chris Kaze. Bikavuga ko ivyuma vyose vyakoreshejwe n'urwo ruganda rwa Ndori ruraho mu Maramvya vyari vyazanywe ku ideni rya Chris Kaze abikuye hamwe mu Bushinwa kuva mu mwaka w'2019. Ivyo vyuma vyoba vyaratevye kuriwa. Abashinwa baca batangura kwishuza Chris Kaze nawe akishuza Ndori kugira ngo barihe ideni, ariko Ndori agakwega amaguru. Makuru dufise rero ivyo vyarateye icuka kibi hagati ya Chris Kaze no murwizatunga Ndori, kuko abashinwa bobo bagumye bishuza cyane Chris Kaze. Hakaba icambere Chris Kaze ngo yaranyururijwe nuko haratanguye kuba intambamyi hagati y'uru ruganda rutangiwe gukora nabi nkuko tugira tuze tubirabe. Ivyo rero ngo nivyo vyatumye Chris Kaze afatwa arapfungwa. Ndori yararishe ideni rya vyuma buke gushika hasigara ku ideni ry'amafaranga mvamakungu arenga ko gato miliyoni 3 z'amadolari. Ideni ryose ryarenga miliyoni 5 z'amadolari. Imbere yo kubandanya tubanze tubamenyesha ko kubera ivyo vyuma vyasaba abahinga bo kubikurikirana canke se maintenance, Ndori yari yasavye ko ryashirahamwe Aripsco bomuha abakozi babiri babashinwa kugira bazoze mu Burundi bazogume bakurikirana ivyo vyuma mu ruganda kugira azobibahembere nk'abakozi ba Imena Soma Usubire. Ryashirahamwe Arips ryo mu Bushinwa naryo ryarahaye Ndori abashinwa babiri, uwa mbere yitwa Zhang Hui, uwa kabiri akitwa Li Jiangping. Abo bashinwa bose baraje Ndori abapangira inzu mu Kayanza.
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 abo nibo bari abahinga canke se abatekinisiye bo gukurikirana ivyuma bikora mu ruganda Imena Somusubire. Ico gihe abashinwa babiri baza mu Burundi, Ndori yari akiriko arariha buke rya deni rya vya vyuma. Mu gihe harageze igihe Ndori atangura kutariha vya vyuma, eka ntiyasubira no kuriha ba bakozi b'abashinwa. Twabwiye hejuru ko Ndori yarasigaranye ideni ry'imiliyoni 3,246 n'amadolari 467. Aho hose ayo mahera akaba ari mu madolari y'abanyamerika. Aha rero Chris niho yatangura kuja mu bibazo, ntiyasubira kuronka amahoro kuko ryashiramwe ry'abashinwa ryaciye ritangura kuba kirimwishuriza mu kibanza ca Ndori. Munyuma Ndori vyaranse gose ko ariho amafaranga. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 niho umushinwa arongoye ryashiramwe yaca arungika intumwa yiwe yitwa Jaizu yishikira mu Burundi kwishuza Ndori ya mafaranga. Ico gihe Ndori abonye wa mushinwa yaciye amubwira ko afise amafaranga makashika 400 y'amadolari, aca amubwira ko bomufasha akayabaha, ariko bagaca bemera kumuha ibindi vyuma yoshira mu ruganda Imena Somusubire kugira atangure guhingura ibyeri. Umushinwa amaze kubona ko Ndori ashaka ivyuma bishasha ariko atari kanariha bimwe vya mbere, yaciye amwemerera ati nta ngorane zana ayo mafaranga hama umpe iyo komande. Ndori yaciye aha wa mushinwa amafaranga 400. Umushinwa amaze kuyakira akagenda, yaciye abwira Ndori ati iyi komande ntishoboka, twasanze atavyuma bishasha twogwa kandi utarariha ivya mbere, ahubwo amafaranga 400 y'amadolari tuyakuye muri ya facture ya mbere, uduheraniye uzoriha ayasigaye. Munyuma rero Ndori yabandanije kutariha biramunanira. Gusa ngaha hari akantu kamwe twari dusimbutse gakomeye cyane muri no dosiye. Ndori yaciye aduza ishavu, arishavuza bidasanzwe, aca atangura no gushavurira Chris amwagiriza ngo niwe yamusahuye. Ngo Chris nawe ati ni wewe mwiyagiye na bene ishirahamwe nimba bafashe ingingo yo kuyakura muri facture ya mbere, jewe ivyo ntibindaba. Aho nyene mu mwaka w'ibihumbi 2022 naho vyarabandanije kumunanira kuriha babashinwa. Byashira hamwe ry'abashinwa ryaciye rituma kumwe muri babakozi ryari ryararungitse mu Burundi. Uwatumwe ku bwa mbere numwe yitwa Zhang Hui. Ashitse mu Bushinwa, ubuyobozi bwaciye bufata ingingo ko adasubira mu Burundi kuko Ndori atari karariha. Ntivyatevye mu mwaka ukurikiyeho na wa mushinwa agira kabiri nawe Li Jianping nawe yenda yaciye ava mu Burundi atamba Bushinwa kuko vyari vyaramaze kugaragara ko Ndori atariko arabariha. Abo bashinwa babiri bamaze gusubira iwabo, niho rero haca haduka icuka kibi hagati ya Ndori na Chris. Icuka kibi kiriyongera. Ndori yaciye atangura kwiruka kuri Chris amwagiriza ko ari we yoba yabwiye abo bashinwa ngo batahe iwabo. Chris nawe arabwira Ndori ko ari ubuyobozi bw'ishiramwe bakoramwo bwabatumyeko. Ndori ntiyorohewe muri rya hinguriro Imena kuko ivyuma bigize ikibazo, hacabura abahinga bo kubikora. Ndori nibwo yaciye atangura kurondera abandi bahinga mu bihugu vy'akarere ngo baze barakora vya vyuma mu gihe bigize ingorane. Ubwa mbere yarazanye abavuye mu gihugu ca Uganda, ariko biranka kuko atabuhinga bafise. Mu nyuma yarazanye abahinga bavuye muri Kenya, abavuye mu Buhinde nabo nyene bibatakuwa amazi, ubona ko atana kataloge yavyo bari bafise. Kataloge tubibutse ko ari kimwe ca mbere kigenderwa ko n'umwenjineri mu gihe canke se umutekinisiye mu gihe ariko arakora imashini runaka. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 rero Chris Kaze yarakizwe n'amagara bidasanzwe gushikaho yumva ko bidakunda ko yivuriza mu gihugu c'u Burundi. Kwigenekerezo y'icenda ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 niho Chris Kaze yurira indege i Bujumbura yerekeza mu gihugu c'Ubushinwa kwivuza. Ubona ko akorana na ryashiramwe ry'abashinwa mu Burundi, yarafise amahirwe ko rimuvuza. Mu Bushinwa Chris yari amaze ikiringo c'ukwezi kumwe kurenga gato bariko bamuvurira muri bimwe mu bitaro vyaho. Kwigenekerezo ya 26 Rusama uwo mwaka w'ibihumbi 2023 niho Chris yashika mu Burundi avuye kwivuza hamwe mu Bushinwa, aho yari umurwaruke afise imiti bamutekereye azobandaniriza mu Burundi. Inyuma y'iminsi ibiri rero gusa ashitse mu Burundi, kwigenekerezo ya 28 Rusama umwaka w'ibihumbi 2023 niho Ndori yaca atuma ko Chris amusaba ko yomusanga muhiriwe mu gisagara ca Bujumbura. Aho Ndori aba ni muri quartier Gihosha hafi ya zone Gihosha.
aho Ndori akaba aba mu nzu igeretse dukunze kwita etaje canke igorofa. Kubera ko Chris yari yaramaze kwikeka ko ashobora kugirirwa nabi, yarasavye inshuti ziwe zibiri kumuherekeza hamwe muhira kwa Ndori. Bashitse bamwe babiri basabwe kuguma hasi, Chris nawe aduga hejuru muri etaje muri salo kwa Ndori. Inyuma y'akanya gato cyane hamwe mu rugo kwa Ndori haciye haza imodoka double cabine yirabura y'ibiyo bitabonerana yarimwe umukozi w'iperereza Mathias Joseph Niyonzima batazira Kazungu n'abandi bagabo batatu. Baca barafata Chris bamwuriza ya modoka baca baragenda. Kumbure aha Chris yakijijwe nuko yari yagiye yitwaje inshuti ziwe. Kazungu yaciye aja gufungira Chris ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Aho rero Ndori yaguma yagiriza Chris ko yamusahuye, ko yamwivye amafaranga menshi, ariko ntiyerekanye icemezo na kimwe. Chris apfungiwe aho mw'iperereza yarerekanye ukuri kose, arerekana iryo deni Ndori afitiye ishiramwe Alps Company ry'Abashinwa. Mu nyuma bagenzi ba Ndori n'abandi badandaza bumvishe iryo fungwa rya Chris, boba baratukaguye cyane Ndori bamubwira ko ariko yimaramaza mu kurenganya Chris. Ibintu vyoba vyarashikiriye kandi n'abategetsi bo hejuru. Niho mw'iperereza abaca babwira Ndori bati ibi bintu vyanyu sivyo mw'iperereza, nimugende muri sentare y'ubudandaji babumviriza canke murondere abandi badandaza babumvikanishe. Ku munsi ugira kane Chris yaciye arekurwa aho mw'iperereza arataha, ariko kuva ico gihe yagumanye ubwoba budasanzwe ko ashobora kugirirwa nabi. Imbere yuko dutandukira vyinshi, aha umuntu yakwibaza ikibazo gitangaje, mbega ko aho mw'iperereza Chris yasiguye akerekana vyose ko vyagenze kubera iki abategetsi bataciye bategeka Ndori kuriha uwo mushinwa? Ese ntibabona ko ivyo Ndori yari karakora biri mu bicafuza cyane igihugu ciwe no kwirukana abanyamitahe mvamakungu? Ico ni ikindi kibazo cagiye cibazwa. Mu kubandanya, igihe rero Chris afatwa akajanwa mw'iperereza mu mwaka w'ibihumbi 2023, yaciye yandikira wa mushinwa amubwira ko yafashe Ndori yaciye yandikira wa mushinwa amubwira ko yafashe Chris aramupfunga kuko yamusahuye amafaranga menshi. Kubera ko Ndori atazi ururimi rw'icongereza, umuhungu wiwe yitwa Shadrach batazira Ndayi yize mu gihugu c'Ubwongereza niwe yaciye atangura kwandikira wa mushinwa. Mu matoza y'icukumbura twakoze twashoboye kuronka ikiyago bagiranye ku muhora wa WhatsApp. Muri ico kiganiro Ndori abicishije ku muhungu we Shadrach yabwiye wa mushinwa ko yafashe Chris aramupfunga kuko yamwivye. Wa mushinwa yishuye Ndori ati Chris mwamupfungiye iki? Niki Chris yobiba? Nta cyemezo mufise cyuko Chris yabivye, ni muri amafaranga muduheraniye nta bindi. Chris muriko muramurenganya. Wa mushinwa yaciye yongera abwira Ndori ati ndavye ukuntu Chris yavuye ino amagara ye atifashe neza, mukaba mwamupfunze, ndababajwe cyane n'ubuzima bwa Chris gusumba ayo mafaranga mudufitiye. Ndori yaciye yishura wa mushinwa ati none amwe turekuye Chris mwoca muheba kutwishyuza arya amafaranga asigaye tubafitiye? Mu Congereza Ndori yaranditse ati so if we let him go you should not ask for payment balance again. Zimwe muri screenshot z'ico kiyago turazifise. Ibi rero bikerekana ukuntu Ndori yashatse kuva kera ukuntu yozimanganya ubuzima bwa Chris kugira ntazogome yishuzwa ya mafaranga y'umushinwa imiliyoni 2,845 n'amadolari 447. Ico gihe wa mushinwa yarashatse kugaruka mu Burundi kuri iryo fungwa rya Chris, ariko arakebwa ko nawe ashobora guca agandagurwa. Umushinwa baragize ati ukuntu barinze bafunga wabo jewe ntiboca banyica. Ivyo biri mu matohoza yakozwe twakuye muri ryashira hamwe ry'Abashinwa. Mu nyuma wa mushinwa yarandikiye umukuru w'igihugu General Neva amumenyesha ivyo vyose, ariko umukuru w'igihugu nawe ntiyamwishuye. Twamaze kubabwira ko igihe Chris yapfunga bwa mbere mu iperereza ku igenekerezo rya 28 Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2023 yamaze iminsi 4 aca arekurwa. Kuva ico gihe haciye haguma agacerere kadasanzwe, ariko wa mushinwa akaguma yishuza Ndori ya mafaranga y'ivyuma vyiwe. Muri uno mwaka w'ibihumbi 2024 mu kwezi kwa Gitugutu niho Ndori yaca yugurura irindi hinguriro muri zone Maramvya kwibarabara rya 13 komine Mutimbuzi, ihinguro rihingura ibikarato n'imikenke. Turamenyesha ko ibirori vyo kugurura iryo hinguriro vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyene Cobera Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu ico gihe nawe yarashimye cyane umurwiza atunga Ndori.
twibukanye ko ibi bikoresho Ndori yuguruje ihinguriro mu Maramvya biri buri bimwe atarariha yari yarazanye. Mu kugurura iryo hinguriro Ndori yaragerageje kubinyegeza kuko yari afise ubwoba bwinshi ko wa mushinwa ashobora kurungika ababihagarika bivanye n'uko ivyuma vyose biri muri iryo hinguriro bitararihwa. Gushika ubu rero ntawe uzi ko Ndori yoba yarasubiriye kunyuruza Chris kugira muzimanganiriza ubuzima canke kugira abandanya atera ubwoba mu mushinwa ntazosubire kwishyuza ayo mafaranga y'ivyo vyuma. Ariko ico bikoze inzego za leta zirakwiriye kugira ico zikoze kuri no dosiye kugira binakunde Ndori avuge iyo yatwaye Chris, kuko n'ubu mwiperereza babandanya guhakana mu kuvuga ko batazi ivy'uwo musore Kaze Chris Fabrice batazira Kabwesi. Ni vyinshi kuri iyi dosiye bivugwa nk'uko tuzobigaruka ko mu yandi makuru yacu azaza. Gusa nanone igihari nuko uyu Chris kwigenekerezo y'indwi nzero uyu mwaka aribwo yari kurengutswa imbere ya senare kugira yumvirizwe. Kwigenekerezo y'umunani nzero nibwo hari hategekanijwe ko Chris Kaze Fabrice batazira Kabwesi kuri ubu yamaze gushikanwa mu iborero rikuru rya Mpimba yari kurenguka imbere ya senare ya Mukaza kugira burane mwido nido. Senare ya Mukaza nibwo yari yaciye nayo hitamwe kurungikira konvokasiyo mu rwizatunga Ndori Cima Lisette batazira Ndori kugira nawe azoba hari bumvirize bose na Chris. Tumenyeshe ko senare ya Mukaza yari yakoze ivyo kuko umurwizatunga Ndori atigera aseruka n'umunsi n'umwe kubapfungishije Chris mu iperereza. N'umunsi Chris atwarwa mu Mpimba Ndori akaba atarigeze aho nyoza amaguru kuri parike ya Mukaza aho Chris yariko yumvirizwa. Umurwizatunga Ndori akaba aguma we atanga amategeko kuri telefone aterekana impamvu afungishije Chris. Senare ya Mukaza ikaba yari hitamwe kandi kumurungikira iyo konvokasiyo kugira nawe azobe ahari ico gihe. Kuri uwo munsi rero ibintu ntivyabandanije. Twibutse ko Chris Kaze Fabrice yatwawe gupfungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba kugenekerezo ya 2026 Kigarama mu mwaka uheze nyuma yo kumara iminsi ine afungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Intandaro ya vyose akaba ari amafaranga mvamakungu angana n'imiliyaridi murantunge n'imiliyoni 2,847 n'amafaranga 447 y'amadolari y'abanyamerika mu rwizatunga Ndori aheraniye ishirahamwe ry'abashinwa Alps Company ryamuhaye ivyuma akaba ari karagerageza guhunga kuri iryo deni nk'uko biri mu matohoza twagiye turashikiriza ngaha. Idosiye turabandanya kuyikurikirana. Iki ni igice ca mbere tubashikirije. Igice ca kabiri naco tuzokibageza ko vyose ntimuzacikanwe. Ni Umuhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru, kandi nanone mbasaba gukora subscribe canke sabone niba mutari mwafyinda ko kugira ngo mutoja mucikanwe niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Umuhuza TV rero Imana ibahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.